Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza no kuroranirwa mu byanyu no mu banyu n'ivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona nongeye kugaruka kugira ngo dusangire aya majambo tumaze imisi tuganira ko muri bino biganiro aho tufise ibiganiro bivuga ku bahirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Tumaze kurabira hamwe ibice bitanu cyangwa se uduparti dutanu. Ni kuvuga ubu tugomba tuganire ku gice cyangwa se kuri parti ya gatandatu. Twavuganye yuko ari ibiganiro 8 bitwereka intambwe 8 abahirwe mu bwami bwo mw'ijuru bategerezwa gucako, bategerezwa kuzuza. Twabonye yuko izi ntambwe zigize amakarakteristike ibiranga abahirwe mu bwami bwo mw'ijuru, ko ibi bintu ari ngombwa ko umuntu abigira mu gihe yipfuza kuba umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru, kuko niyo processus iganisha umuntu, ijana umuntu ku kuba umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru akwije vyangombwa. Nk'uko twagiye tubibona Yesu yigishije muri zino nyigisho akavuga ku bahirwe mu bwami bwo mw'ijuru uko bameze, uko bakwiye kumera, ibibaranga. Twabonye amajambo twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo mu gice ca 5. Twahereye ku murongo wa 1 turasoma, n'ubu tugeze ku murongo w'8 muri kino gice ca 6. Dusomerera aya majambo ari ku murongo w'8. Mwumve ingene avuga. Indanzi y'amajambo ivuga ngo Yesu yerekana nako ngo abahirwe abo ari bo. Umurongo w'8 uvuga ngo hahirwa abafise imitima itanduye kuko ari bo bazobona Imana. Imana yacu nihimbazwe. Tuyasubiremwo. Hahirwa abafise imitima itanduye kuko ari bo bazobona Imana. Imana yacu nihimbazwe. N'ano majambo agize kino gice ca 6 tugiye gusangira namwe muri kino kiganiro igitondo gishasha. Mwebwe mutashoboye gukurikirana ibice byarenganye kubera ko kumbure mutari bwigere mwiyabonesha canke mwiyabonesheje, mugabo ivyo biganiro bikaba byacishijwe ko mufatiriwe n'ibikorwa byanyu vya misi yose, canke ata mamega canke ata connection, canke ugasanga nta mwanya nyene gutyoye. Twabasaba kuraba ibi biganiro bizobafasha cane. Twarababwiye yuko aha hantu Yesu yariko yigisha avuga kuri doctrine yiwe, yariko aravuga kuri doctrine yiwe igize inyigisho ziwe yigishije. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, rero umuntu yipfuza kuba umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru, umuntu yipfuza gukwiza vyangombwa bisabwa kugira ngo abe umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru, bisaba yuko akurikirana aya ma etape, akumva neza ico iyo etape imwe yose ivuga, ico intambwe imwe yose ivuga, ibisabwa kugira ngo umuntu abe umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Kuko utanguye urugendo rw'iyobokamana, ni vyiza rero kumenya neza ibisabwa, uko bigenda, uko vyifashe, ingene bimeze ivy'iyobokamana umuntu agiyemwo. Twabonye yuko Yesu Kristo ari nkaho nawe yarafashwe, ko nawe yari umumetre, yarabaye umumetre, kubera ko ico gihe harabaho abigisha, abarabi bamwigisha, abigisha ibyagezwe, abanyabwenge b'ivyanditswe, ibintu nyene nk'ivyo, bafarisa n'abasadukayo. Bamwe bose bari bafise filozofi yabo, imyizere cyangwa se ivyo bagenderako, bemera, bayoboka, inyigisho bigisha abayoboke babo, ibintu nyene nk'ivyo. Rero kino gihe mbere nasomye indi commentaire nsanga ngo kino gihe mu bisanzwe ngo Yesu Kristo, kuko ngo inyigisho we yaraje kwigisha naho zari ziyobokamana, ngo zari zimeze nk'aho umengo zihinyuza cyangwa se zitsindisha izahahora, zari inyigisho zerekana yuko umenga izahahora zo mu isezerano rya kera hariho agasembwa, hariho amarabaga, hariho ico zihagije, canke mu yandi majambo mbere kumengo zaplikwa nabi, bazishira mu ngiro nabi, ntibavyifatamwo neza. Rero muri ico gihe ngo Yesu Kristo bamubona nk'umurobere,
atanguje hobeliyo, atanguje ikiroberi. Imana yacu nidutabare. None rero tubonye rero no majambo agize kino gice. Iki ni gice ca gatandatu kuko twamaze kubibona. Twarabonye intambwe ya mbere, muze mubirabe ntituza kubivuga ko cyane. Intambwe ya mbere yatubwira ngo hahirwa bafise ubworo bwo mu mutima, n'ibindi byakurikiye. Ubukurikira twabonye ngo hahirwa batuntuye, aho se twaraboneye hamwe buri ntambwe yose ingene umuntu ayifatamwo, ingene umuntu ayifatako, ibisabwa, ibyo umuntu aronka kuri buri ntambwe yose iyo ariko arasatira yegereza gushika hariya kuri iriya ntambwe ituma aba umuhigwe mu bwami bwo mw'ijuru. Twarabonye kandi ko bwa gatatu byavuga ngo hahigwa abatekereza n'ibindi. Twabonye ko ubuhigwe bugira gatatu cyangwa se intambwe igira gatatu ituma umuntu aba umuntu atekereza, umuntu atuje. Intambwe igira kane nayo twabonye yuko ngo hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka. Aho hose twarabonye iyi ntambwe ica umuntu ayironkako, iyi ntambwe ica umuntu ategerezwa kuyirondera ko iyo ahageze, kandi ko iyo ahasimvye, iyo aharenganye bidaheze ngo bisubire kuba ibintu bikwiye, byuzuye, bikwije byangombwa, bitaba bigikunda yuko uyu muntu aba umuhirwe akwiye, yujuje ibisabwa mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero twaraboneye hamwe kandi yuko ibi bice bine byose bitangura muri aya majambo avuga ku bahirwe mu bwami bwo mw'ijuru, ko ibi bice bine vya mbere vyerekana intambwe zine umuntu acako ariko arahingurwa rwose. Ni amaetape umuntu acako ariko arahindurwa ngo abe umuntu ahindutse, abe umuntu yemewe n'Imana, abe umuntu novuga ngo akuwemo ikiroberi cyo mw'isi, akuwemo amarabaga n'agasembwa byo mw'isi. Izi ntambwe zine zifasha neza na neza umuntu guhinduka, novuga ngo zikura nature pesheresse mu muntu. Zikura izi ntambwe zine za mbere, zikura akameremere k'ivyaha mu muntu. Izi ntambwe zine uziciye ko neza ubasha gukurwamwo, ubasha gukurwako imigozi y'ivyaha, kameremere y'ivyaha. Hagera igihe buri ijambo, hagera igihe kameremere y'icaha, kameremere y'umubiri ineshwa, itsindwa, ikakwa ubushobozi, ugakurwamo akarangamutima k'umunyavyaha. Hanyuma intambwe zine zikurikira nazo ugaca utangura kuronka rero akarangamutima k'Imana. Muri wewe uca utangura kuronka umutima w'Imana, muri wewe uca utangura kuronka ubumana, muri wewe uca uronka iyindi nature itandukanye na ya nature mvukanwa, novuga ngo y'ivyaha umuntu avukana. Imana yacu nihimbazwe. Nibaza ko muriko muravyumva. Rero twararabiye hamwe mu gice ca gatanu ingene rero uyu muntu yari amaze iminsi muri za ntambwe zine zimuganisha, zimujana ku kuba umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru. Twararabiye hamwe rero ingene uyu muntu yagizene, yaronse akarangamutima ka mbere k'Imana. Ngo twabonye yuko mu bintu vya mbere bibaho Imana ifise biyirimwo ni imbabazi n'urukundo. Imana yacu nidutabara. Murazi yuko mbere na Yesu Kristo igihe yari akiri mw'isi, mu vyo yigishije, mu vyo yavuze, yarashimikiye ku rukundo, avuga ko ariyo ngabire iruta izindi. Yaravuze no ku mbabazi, ikintu umuntu akwiye kubabarira abamugirira nabi, kuko hamwe yobabarira gusa abantu canke hamwe umuntu atogira imbabazi, na se wo mw'ijuru nawe atoheza ngo ababarire uwo muntu. Twaboneye hamwe rero mu buheruka rero ikiganiro c'ejo hahise, twarabiye hamwe ukuntu ngo hahirwa abagira imbabazi. Twararavye kandi dusanga uyu mutima w'imbabazi ni Imana yonyine ibasha kugira imbabazi. Umuntu buntu ntashobora kubabarira
ngo ico atanze kw'imbabazi gikurweho, gihanagurwe, gifutwe, gitabwe kure ya dosiye cahoramwo, hanyuma umuntu atangure gushasha. Twabonye ko umuntu muri kameremere yiwe, muri kamenyere yiwe, ingene umuntu aremwe, ko wewe niyaguhaye imbabazi asa nuko umengo rimwe na rimwe nta yandi mahitamwo afise, nta kundi ari bugire, none natazi guha araheza akugire nte, mbega aragupfunga, mbega aragukubita, mbega arakwirukana. Twasanze hariho abantu uburorero bumwe bumwe, iyo asabwe imbabazi atayandi mahitamwo afise, naho yoba yakomeretse, naho yoba yababaye, naho yoba ngira ngo afise igisebe muri we, yumva umengo sinzi, ico gihe nta yandi mahitamo aba afise, aba obligé yo kuvuga ngo ndakubabariye kubera ko nta kundi kuntu ari bugire. Mugabe yaba yari afise inguvu, yari afise ubushobozi bwo kugira ikintu akora, akaba yari kubikora kubera ko uyo muntu yamubabaje. Twasanze kandi umuntu imbabazi ziwe ari iz'uburyarya, kuko ivyo yakubabariye ko aca agenda akabibika. Ejo usubiriye azokubwira ngo namwakuyu wangiriye ukuntu, n'ejo bundi wagize ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishaka, twasanze rero Imana yonyene niyo ifise uyu mutima wo gutanga imbabazi, kandi irazitanga bigakunda, ibyo wacumuye igahanagura igakuraho, hanyuma ugasubira kuba umuntu mushasha, ukaba icaremwe gishasha. Imana yacu nidutabare. Rero iyo umuntu ariko aratera yunguruzwa, agenda ava mu bwiza aja mu bundi, arengana intambwe aja ku yindi, mu bijanye n'izi ntambwe zituma umuntu aba umuhirwe yuzuye mu bwami bwo mw'ijuru, twasanze uyu mutima Imana irawumushiramwo. Uyu muntu Imana imutransferamwo umutima wo kugira imbabazi, kuko aba asigaye Imana iba muri we, we aba ari mu Mana, nayo Imana nayo iba iri muri we. Muri ico gihe rero abasigaye avuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiyo nkuko Pawulo yavuze, ariko ngo n'ubundi naho ndiho si jewe nkiriho, ariko ni Kristo ari muri jewe. Imana yacu nidutabare. Kubera ko rero Imana uyu muntu isigaye iri muri we, niyo mpamvu bikunda kwababarira, kuko kuno kubabarira bigakunda siwe abikora, abikoreshwa na Kristo ari muri we, abikoreshwa n'umutima w'Imana usigaye wafashe vola, usigaye ari wo ukontorora ubuzima bwiwe, abishobozwa n'akameremere k'Imana kari muri we, kuko niko kaba gasigaye kamurongora, kamuyobora, kamushoboza gutanga imbabazi bigakunda. Imana yacu nidutabare. Coma rero kuri ino rezime, wewe utashoboye kubikurikirana, ukaba ushoboye kumva ubuhombe ushobora kuba ufise muri ibi bintu byose twamaze kuvugana byarenganye. Icoma nawe washoboye gukurikirana bino biganiro, ukaba uri kurunguka, ukaba uri kuratera intambwe, ukaba uri kuratera ushishika, ukaba uri kuragenda ushishikara wunguka ibitari bike mu bijanye na zino ntambwe, ukaba waramaze kubona ahantu woba waratirishije, ukaba waramaze kubona ahantu wasimbye, ukaba waramaze kubona ahantu uhajije, ukwiye kuvuga ngo Mana ntabara, ungirire neza, aha hantu usanze naratirishije, ahantu usanze hariho ico mbuze, hariho ico mbajije. Hanyuma ukaba uri kuragenda ukosora kugira ngo bikunde ube umuhirwe akwije vyangombwa mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, rero muri ya majambo twasoma twabonye ngo hatubwiye ngo hahirwa abafise imitima itanduye, kuko ari bo bazobona Imana. Imana yacu nidutabare. Aha hose twagiye tubona yuko buno buhirwe buguha ubundi burenganzira, buguha duwa ku kintu utari ufise. Ku ntambwe ya mbere
uwuparvenye kwemera ubworo afise, ubukene afise kuba anafise Imana, twabonye ko bica bimugira novuga ngo umukandida mu bwami bw'Imana, kuko twabonye ngo hahirwa abafise ubworo bwo mu mutima, kuko ubwami bwo mw'ijuru ari iki? Ari ubwabo. Imana yacu nidutabare. Ubwa kabiri twabonye ngo hahirwa abatuntuye, kuko aribo bazokwirunga. Urumva ko buri etape yose iguha uburenganzira bwo kuronka ikintu kimwe, bwo kuronka akantu, bwo kuronka novuga ngo impano idasanzwe. Imana yacu nidutabare. Ubwa gatatu twabonye ngo hahirwa abatekereza, kuko aribo bazoragwa isi. Twabonye kandi mu gice cyakurikiye ko ngo hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko aribo bazohazwa. Twabonye kandi yuko hahirwa abagira imbabazi, kuko aribo bazozigirirwa. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha. None rero mu kiganiro c'uno munsi munyemerere nabibonekana umengo nyene nari maze iminota hafi 10 n'iyindi ndiko ndashimangira bino bintu, kuko n'ubundi umuntu atavyumva neza ivyarenganye burya nta n'impamvu yo kubandanya, kuko ibi bintu ntibisimbwa. Umuntu abisimbye kaba kabaye, umuntu abisimbye aba vyononye. Ibi bintu bisaba ko umuntu yunguruzwa ava mu ishuri aja mu rindi, kandi akunguruzwa yakwije amanota asabwa, yaronsa amanota yo kunguruzwa. Bitabaye gutyo ageze hari imbere vya bindi yasimba bizomukorako, kubera ko haba hari ikivide, haba hari novuga ngo ikibanza kigaragara gikenewemwo ivyaco vyakigenewe. Bitabaye uko urugamba usabwa kunesha canke uburenganzira usabwa kuronka kubera yuko wungurujwe uva kuri etape uja ku yindi, ico gihe ntiweza ngo uburonke kubera ntibikunda. Haba hariho agahaze, haba hariho amadefo ufise atakwemerera kuronka diplome yo ku rwego rukurikira. Imana yacu nidutabare. None rero muri kino gice ca gatandatu tugiye kurabira hamwe mu mwanya atari muremure cane, tubonye yuko rero hariho iyindi ntambwe abantu bari mu rugendo rw'iyobokamana, abantu bemeye kuba abigishwa biwe basabwa kubako, basabwa kugera ku iyo ntambwe. Nayo tubwiye ngo niyo kugira imitima itanduye. Imana yacu nidutabara. Aha rero ni nk'aho Yesu yavuga ngo mwebwe mwese mwashengeruriye inkikuje, na mwebwe bigishwa banje 12 natoranije, ndababwira yuko hahirwa abafise imitima itanduye muri buno bwami bw'Imana, muri buno bwami bwo kuja mw'ijuru. Birasabwa yuko ugira umutima utanduye kugira ngo bikunde ubone kugirane, ubone kuba umuhirwe mu bwami bwo mw'ijuru, azobona Imana, kuzobona Imana, kuzobana n'Imana imbona nkubone hafi na hafi mu bwami bwo mw'ijuru. Birasaba iki kintu cyo kugira umutima utanduye. Imana yacu nidutabare. Kubera iki? Kuko iyi Imana nyine ubu bwami ni Imana itanduye, ni Imana yejejwe, ni Imana yera. Yabahamagaye ni yera, kandi nayo iragomba ko muba bera. Imana yacu nidutabare. Intambwe rero nayo itwereka ukuntu uyu muhirwe mu bwami bwo mw'ijuru agera ku rugero rwo kuronka canke se rwo kubaho afise umutima utanduye muri we. Imana yacu nidutabare. Ibi bintu bitwereka yuko mwiyobokamana mu rugendo ruja mw'ijuru umuntu arakizwa, agahinduka, akezwa, agatungana, agakurwamo kameremere y'umubiri, kameremere y'ubunyabyaha, ibyaha bikaneshwa bigakurwa muri we. Akagera igihe avuga nka wa muririmbyi ngo ivy'isi setefwasi vyamvuye mu mutima kubw'amaraso, kubw'imbabazi, nta gakacira, nta kintu na kimwe numva gifise ijambo muri jewe. Imana yacu nidutabare. Kandi rero haca hagera igihe rero uyu muntu
n'ibyo yahora agenderamwo adasubira kubigenderamo. Umuntu rero amaze kubabarirwa ibyaha byiwe, hanyuma akaba amaze no kuronka ubushobozi bw'ubumana buba muri we, caractère divin, caractère y'Imana iba muri we, umutima w'ubunyabyaha ugakurwa muri we, agahabwa agaterwamwo umutima w'Imana wo guhinduka. Uyu muntu rero ngo haragera igihe amentena sentete, Imana yacu nidutabare, haragera igihe uyu muntu agumana ukwera, agumana ukwezwa, haragera igihe uyu muntu agumana ukugororoka. Kubera iki? Yararenganye ibya mbere byo mwiyobokamana bigizwe na bya bihimba bine, na ya maparti ane, na za ntambwe zimwe, na za nzego, rwa rwego, za nzego zimwe zihindura umuntu, zimukuramo ikiroberi, zimukuramo ubugaba, zimukuramo ibyaha, zimukuramo kameremere, zimukuramo amafuti no gufutana, zirandurana n'imizi ya mpemu yo gukora ibyaha, ka kameremere ko kwipfuza gukora ibyaha. Izi ntambwe zararanduranye n'imizi ka gatimatare, ka kameremere gatuma umuntu acumura. Uyu muntu rero intambwe ya mbere twabonye yuko ngo aca ahabwa nawe umutima wo kugira imbabazi nk'uko yagiriwe imbabazi, atahura yuko akwiye kugirira imbabazi abamucumurako, abamugirira nabi, abamukorera amakosa n'amafuti, abamuhombya, abamutwara ibyiwe, agira umutima wo kugira imbabazi. Hanyuma ubu bwa kabiri naho tubonye ngo uyu muntu amaze kuba ibyo mu isi aparvena kwidetasha nabyo, amaze kugira unovuga ngo ubuno burenganzira bumubashisha kubabarira ibyo mu isi. Ibyo mu isi ntibimugire ko impact, ntibimukomeretse, ntibimutsitaze, niyo bigombye kumukurika ngo bimusubize mu by'isi, agaparvena kurekura, agaparvena guharira, agaparvena kuvuga ngo mwebwe ntimuzi ico mukora, ibyo munkoreye mubikoze nk'abantu batazi ico bakora, ndabababariye, mwumva amahoro, Imana yacu nidutabare. Uyu muntu rero ngo atagirane, haca hagera igihe rero mu Mana yibereye, mu gakiza yagiyemo, muri ino sisiteme imushikana ku kuba umuhigwe mu bwami bwo mu ijuru. Uyu muntu ngo aca ashishikara rero noneho ngo agashika ku ntambwe yo kuronka ubushobozi bumubashisha kubaho afise umutima utanduye. Uyu muntu ngo aca aronka, aba ageze ku rugero rwo kuronka umutima utanduye, aba ageze ku rugero rwo kubaho abana n'umutima utanduye muri we. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, nagomba ngo ibi bintu muvyumve neza. Ntibisigura ngo uyu muntu aba yagiye mu ijuru, ntibisigura ngo uyu muntu aba yavuye mu isi irimwo ibyaha. Uyu muntu ntibisigura ngo aba asigaye abana n'abagororotsi gusa, batamucumurako, batamugirira nabi, ekaye habanamba. Ariko uyu muntu ukuntu yagiye arahinduka, ukuntu yagiye aratera intambwe mu iyobokamana, ukuntu yagiye arakugwamwo kameremere ikunda ibi, ikora ibi, bimeze uko bimeze uko bimeze uko, ukuntu yagize umutwaro. Muri ca kiganiro ca kane twabonye ngo hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka, ukuntu yagize umutwaro wo gusenga Imana, wo kwambaza Imana, wo kuyinginga, akayibwira ngo Mana ndakwinginze umpe umutima utanduye, ndakwinginze ngo umpindure, ndakwinginze ngo umpe kugororoka. Uko ukuntu yasenze sinzi ngo byamutwaye umwanya ungana iki. Twabonye muri irya ntambwe y'uko umuntu aba asigaye ngo anohokera ibyo mu bwami bwo mu ijuru gusa, aba asigaye afise inzara yo kugororoka, aba asigaye afise inyota yo kugororoka. Uyu muntu aba asigaye ngo aharanira ibyo mu ijuru, ibyo mu isi
abasigaye umengo ntaco bimubwiye, abasigaye akunda cane, arondera cane ivyo mw'ijuru, nivyo ngo umutima wiwe uba uri atashe kuri ivyo. Ibyo bintu rero namaze kuvuga ngo usibye intambwe n'imwe kaba kakunaniye, biba vyanse. Imana yacu nidutabare. Rero uyu muntu kubera ko atasiye, iyi ntambwe imushoboje noneho rero kuronka rya tunga ryo mu bwami bw'Imana, kubera yuko yamaze kwidetasha, yamaze kwitandukanya n'ibyo mw'isi, yifatanije akaramata n'ibyo mw'ijuru. Kubw'iyo mpamvu rero uyu muntu tubonye ngo ibi biganiro bine vya nyuma bitwereka ingene uyu muntu rero atagitera intambwe ava mu vyaha, ahubwo ariko atera intambwe asatira itunga ryo mu bwami bw'Imana. Ubageze igihe ariko araba enrichi, ariko aragirwa umutunzi mu bwami bwo mw'ijuru, kuko yabayeho igihe kitari gito atunga iby'isi, aharanira iby'isi, arondera iby'isi. Kuko mwibuke twabonye yuko uravye ubu buhigwe yavuga ntibwari ubuhigwe abantu bamenyereye. Ubuhigwe uwo ari we wese arazi ingene umuntu ahiriwe akwiye kumera, ibyo aba afise, amafaranga ku makonte, imiduga, amazu, ama etaje, ama business, ama societe, ama entreprise n'ibindi. Ibyo twarabivuze sino bigarukamwo. Niba agomba kubikurikirana neza uzorabe kiriya kiganiro cya mbere kivuga ku bworo bwo mu mutima. Rero uyu muntu kubera ko yitandukanije na bwa butunzi bwo mw'isi, akavuga ngo sigaye mfise inzara n'inyota by'ibyo kugororoka, nibyo ndondera, icompa nkaba umutunzi atunze ibyo kugororoka. Uyu muntu rero iyi etape imuzana muri no dimension yo gutunga ibyo Imana itunze mu mutima, ibimusanisha n'Imana, ibituma asa n'Imana. Mana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi. Rero nano majambo hanyuma rero aha iyi ntambwe yo kugira umutima utanduye itwemeza ko rero uyu muntu ari muri uru rugendo rwo kuja mw'ijuru. Umwanda ari wo ibyaha ari wo mwanda, atakibanza biba bigifise muri we. Bigomba kutwereka yuko uyu muntu kuri etape agezeko, ku rugero agezeko, ibyaha nta kibanza bigifise muri we. Gucumura, gutukana, ubusuma, ububeshi, ubushakanyi, ubusambanyi, ibi byose bije kurondera ikibanza muri we vyahorana, bisanga ata kibanza na gitoya bigifise. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Muri uno mutima wiwe haba hariho ibintu naho vyododora bitaba bigishobora kuronka ikibanza. Muri uno mutima w'uyu muhirwe mu bwami bwo mw'ijuru, abageze igihe asigaye yironkera ibihuye n'ivy'Imana igomba ko biba muri we. Imana yacu nidutabare. Hahigwa abafise imitima itanduye, kuko ari bo bazobona Imana. Uragomba kuba umuhigwe mu bwami bwo mw'ijuru, uragomba kuba umuhigwe mu bwami bw'Imana. Iki kintu kirahambaye kandi hari ahantu ukwiye guca. hariya hose twagiye turavuga kuri ariya ma etape, kugira ngo bikunde ugere kuri runo rugero, nawe umutima wawe uwurinde ibyaha bigakunda, ukaguma wejejwe, ukaguma utunganye. Kuko ivy'isi, ivyaha atama connection biba bigifitaniye nawe, uba usigaye wumva uri umuntu yahindutse rwose, yakijijwe, yihanye ibyaha ata jambo bigifise muri we. Imana yacu nidutabare. Rero Imana irera,
kwino etape nico tugomba kumvamwo neza. Imana irera, ijambo ry'Imana rivuga ngo ni muri Petero icete ca mutandatu na Petero ngo nk'uko yabahamagaye ari yera nayo iragomba ko mubabera. Rero Imana igizene irera, kandi kubera ko Imana yera ni ngombwa ko abazobana nayo mu bwami bwayo. Ibintu muvyumve neza, ni ngombwa byanka byakunda abazobana nayo bakwiye kuvyumva, bakwiye kuvyiyumvisha, bakwiye kumva yuko bikunda canke byanka, biguma canke byoroha, iki kintu bategerezwa kukirondera co gusa n'Imana. Ico gusa n'Imana naco tugomba kuvuga ni ukwera, ni ukubaho ufise umutima utanduye. Kandi ukubaho ufise umutima utanduye, abantu bakwiye bategerezwa kumva yuko atari ikintu cahovyohovyo, atari ikintu umuntu apfa gutora mw'ibarabara. Abantu bakwiye kumva yuko kugira ngo ugire umutima utanduye kandi uwugumane, ubeho ufise umutima utanduye, bisaba yuko hariho urugamba ugwana, bisaba yuko hariho intambara urwanukanisha. Abantu bakwiye kumva yuko bidapfa gukoroka bivuye mu kirere. Kugira ngo umuntu abe afise umutima utanduye, hariho urugamba bisaba yuko umuntu agira. Imana yacu nidutabare. Kubw'iyo mpamvu rero abantu bakwiye kumva yuko bakwiye guharanira kugira umutima utanduye, kugira ngo bize bikunde neza yuko babana n'Imana mu bwami bwayo. Kuko Imana ari yera, nayo ni ngombwa ko abazobana nayo mu bwami bwo mw'ijuru baba bera. Imana yacu nidutabare imbere yuko bashika mu bwami bwo mw'ijuru. Ibyo bintu umuntu azobirongera mw'ijuru, abirongera ngaha mw'isi. Kugira umutima utanduye ubirondera ukiri ngaha mw'isi, kugira ngo biguhe access yo kuzobana n'Imana mu bwami butanduye, mu bwami bwejejwe n'intambara. Bakunzi bene data bakino kiganiro igitondo gishasha, ibi bintu murakwiye kuvyumva, birafise uburemere, si ibintu bisanzwe. Umuntu kubironka kubishikako ariyanka, arafise ibyo yiyima, arafise intambara ategerezwa kurwana. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi bakino kiganiro igitondo gishasha cacu tuno munsi. Hanyuma rero no majambo tugomba duhava dusozera. Kumbure nizera ko n'umwanya usa n'ukwiye, ndavye umwanya twagiye dukoresha muri kino kiganiro, ndabona ko umwanya usa n'ugizene, usa n'ukwiye. Twabonye rero hahigwa abafise imitima itanduye. Bene data, uru n'urugamba rukomeye. Ntivyoroshe kubaho ufise umutima utanduye mw'isi yanduye, ku mugwa mukuru wa Shetani. Ntivyoroshe abana mbana gatoya, n'urugamba. Bidusaba kuba maso, bidusaba novuga ngo kurikanura, kurifyura, gukanura maremare. Bidusaba kuba maso, ntibidusaba gusinzira umukondorazosi. Bidusaba guhangana n'umwasi Satani n'iyi si n'umubiri canke kameremere y'umubiri. Bidusaba kuba vigila, bikadusaba kandi kwirinda no kwiyubara ikintu cose co kwanduza ubugingo bwacu. Ntivyoroshe yuko umuntu yambaye impuzu yera nk'umu infirmier, ya blouse blanche, wa mwambaro w'abaganga. Ntivyoroshe yuko habura akantu kagirane kawanduza. Niyo mpamvu iyo umuntu yambaye impuzu yera derere, ntapfa kwicara hariho hose, ntapfa kwifata uko ariko kose. Bitangaje kubona umuntu yambaye impuzu yera yicara hasi, yicara ku itafari, yicara ku ibuye. Ekaye umuntu yambaye impuzu yera ntapfa kwegamira ibyo ari byo byose. Ibyo rero niko bimeze no mu rugendo ruja mw'ijuru. Umuntu agomba kuba umuhigwe mu bwami bwo mw'ijuru, ntavuga uko ariko kose, ntiyiyumvira ibyo ari byo byose, ntiyemerera ibyipfuzo ibyo ari byo byose, ntiyemerera ubugenzi
hagati yiwe n'abari bo bose, ntiyemera imigenderanire iyo ari yo yose, ntiyemera kuba ariho hose, si amabizinesi ayo ari yo yose apfa kwemera ikaye. Ugomba kugira umutima utanduye, hariho ibyo ategerezwa kwangana nabyo, hariho ibyo ategerezwa kurwanya, hariho ibyo ategerezwa kuba kure yabyo, hariho ibyo ategerezwa kwirinda no kwiyubara, kugira ngo bikunde uyu muntu agire umutima utanduye. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi. None rero mu gusozera kino gice cya gatandatu twabonye ngo hahirwa abafise imitima itanduye kuko aribo bazobona Imana. Imana yacu nidutabare. Mbega woba wipfuza kuzobona Imana? Si kuyibona mu buryo bwo kuyibonera hariya kure, ni imbona nkubone, hafi na hafi, mukavugana mukaganira, uri umwana wayikunda, uri umuhirwe mu bwami bwayo, warenganye isi n'ivyisi. Woba wipfuza kuzobona Imana, woba wipfuza kuzobana n'Imana, haranira kubaho ufise umutima utanduye, wiyubare kandi wirinde mu byo uvuga, mu byo wiyumvira, mu byo urabisha amaso, mu byo ukora, mu mabizinesi, mu mubano banye n'abandi, kugira ngo bikunde hagere igihe umutima wawe ushobora kugumiza mu kwera, mu kutandura. Ico gihe uzoba uri mu nzira nziza ikuganisha ku kuba umuhirwe mu bwami bwo mu ijuru. Nta n'amajambo rero tubushoboye kubona muri kino kiganiro gitondo gishasha cyacu cy'uno munsi. Dusigaje ibice bibiri tuzorabira hamwe, kumbure ejo na hirya y'ejo tuzobe dusozereye zino nyigisho zacu zitumbereye kutubwira ngo abahirwe mu bwami bwo mu ijuru. None rero n'amajambo mwakoze, mwagize neza kuduha umwanya kumviriza kino kiganiro. Muri abantu beza, Imana nyina amahoro ibaha umugisha, ibahe ico mwipfuza cose, na cane cane ibashitse ku kuba abahirwe mu bwami bwo mu ijuru, mu kubaronsa ibisabwa byose kugira ngo umuntu abe umuhirwe mu bwami bwo mu ijuru. Mwebwe bashasha rero twobasaba kwiyabonesha, kwiyandikisha kugira ngo mushobore kuza muraronka ibiganiro dushirako. Turafise ibiganiro bitari bike ducisha ko ngaha, ikiganiro c'amagara y'abantu kitwa Yaga Muganga, ikiganiro umutima w'ubugingo naco nyene gitumbereye iyobokamana, inyigisho mu buryo bw'inyigisho z'ijambo ry'Imana, naho tubona yuko kumbure hari igihe bishuka ugasanga naciye imisi kimwe canke ikindi tutagikoze bivanye n'imyanya n'ibihe n'ubuzi bwa misi yose dukoramwo, musanzwe muza abatari bakeya. Ariko mugabo naco kirahari, hakabona ikiganiro twahariye kuvugamwo utuntu n'utundi, ibintu biri divers mugabo bikenewe, ari nkenerwa mu buzima bwacu bwa misi yose, dushobora kwigira hamwe tukigishanya tugahanurana. Nko tumaze imisi tubashikiriza ikiganiro kivuga ngo amatati mu ngo n'imiryango. Ico kiganiro kiri mu biganiro byitwa ngo ni utuntu n'utundi, amatati mu ngo n'imiryango, kugira ngo turabire hamwe ibikunda gukwega amatati mu ngo n'imiryango, ingene ayo matati yotoregwa inyishu, abantu bashishikare kubana neza. Urumva yuko lo sociale iri muri uwo mu biganiro tuvuga ngo ni utuntu n'utundi. Nuko rero turabashimiye cyane, bisigaye tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwebwe bashasha mwiyaboneshe, mufyonde kuri sabone canke subscribe bivanye n'ingene telefone yanyu iri mu Congereza canke mu Gifaransa, hanyuma mufyonde kuri iyo nkengere canke inzogera, mwemeze ko ama notification yose mwifuza kuzohora muyaronka, gutyo tuzoza turabana mu biganiro byacu. Dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane kubw'ano majambo tumaze iminsi twumva, kandi naya twumvise muri kino kiganiro c'uno munsi. Turagushimiye cyane yuko abafise imitima itanduye bazokubona imbona nkubone, bazobana nawe. None rero umuntu wese yumvise kino kiganiro agasanga ntaragera kuri runo rwego rwo kugira umutima utanduye, akaba asenze asaba ngo Mana fasha, nshoboza, nshitsa kugira umutima utanduye, numugirire neza, umuhe kugushika kuri no ntambwe, agire umutima utanduye. Urakoze ibyo ugomba byose bishishikare kuba kuri bano bakunzi ba kino kiganiro. Ubusavye imbabazi, umugirire imbabazi, kandi umushoboze gushika kuri runo rwego, mu izina ryawe gera Kristo Yesu niho tubisabye tuvyizeye. Amen.